Abarongoye amashure yo muri komine Ngozi bahuye kuri uyu wa kane mu nama yatunganijwe na musitanteri wa komine Ngozi Ndikuriyayo Dominique. Iyo nama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe uko igisata c'indero cifashe n'icokorwa kugira ngo umwimbu uzobe mwiza muri uyu mwaka w'ishure, cane cane mu kumenyesha mu bibazo vya leta. Ujejwe igisata c'indero muri komine Ngozi yibukije abayobozi b'amashure civugo c'uyu mwaka kijanye no gutsimbataza indero y'akanovera kandi idakumira mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ihangiro bafise ngo nuko buri shure ryo mu mwaka w'icenda ryomenyesha n'imiburiburi muri ca kibazo ca leta ku bice 90%. Indero y'akanovera kandi idakumira kugira ngo haboneke umwimbu mwiza. Mwico civugo twaciye dukuramwo ihangiro. Muri uyu mwaka turafise ihangiro aho dushaka kugera muri uyu mwaka, cane cane muri bijya bibazo vya leta. Twiyumviriye ko ishuri ryose rifise umwaka w'icenda ryo muri komine ya Ngozi ryomenyesha ku bice 90%. Atashuri na rimwe rifise umwaka w'icenda ryomenyesha ku bice biri munsi ya 90%. Abayobozi b'amashure bagiye barashikiriza zimwe mu ntambamyi zihanze igisata c'indero. Zimwe muri zo havuzwe ubukene bw'abigisha, abigisha babakutsa kivi bataronka agashiruka bute, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho, inyubako z'amashure zononekaye, hatibagiwe utuzu tw'ubwiherero natwo tudashemeye. Twagize amadesertion menshi y'abigisha, turabura abigisha 5 twaramaze gutanga raporo muri DCE. Ndi umuyobozi w'ishure rya Lycée Technique Communale Rukeje. Jewe nari mfise ikibazo kimwe gusa. Dufise igisata ca informatique de gestion. Ariko rero nta mashine nimwe dufise. Rw'abayobozi vyotubera vyiza cane kuko mu benevole gushika zino saha ataronkako iyo aki, kubera ko twari twabimenyereye mu dutunge ko mu stanteri yahahora, bica bitugora cyane ingene tuza kwemeza neza ko ari ku kivijana kwijana mu gihe twebwe tutaba tumufise ko ubwo burenganzira 100% araducika ntitumubona neza ingene tumufata. Bahari buri mwaka hagenda benshi mu karuhuko k'izabukuru, nk'ubu kuva mu mwaka wa 2022 hamaze kuja mu zabukuru abigisha bashika 6, akaba atanumwe arasubirizwa. Ico gihengere cyose rero kiracari intambamye kugira ngo yandero y'akanovera iboneke. Ku myitwariko yose yashikirijwe, urongoye komine Ngozi yahamagariye abo bayobozi gutanga gushasha ivyegeranyo vy'ukungene amashure yabo ameze kugira ngo komine izorabe ibikenewe cyane gufashwa. Yatanze n'icizere ku bakutsa kivi ndetse n'ishure ryo mu Rukeco ryigisha ibijanye n'ubuhinga ata mashini nyabwonko nimwe rifise. Komine hari gihe yisuganya ikabaha agasabuni. Ubu rero turavye abo komine Ngozi ya kera yahora ihaga agasabune, ubu hakaba hariyongereye ko n'abandi bava mu yandi ma komine ya kera, Mwumba na Busiga, bo bumengo ntaco baronka. Muri komine Ngozi ko bari bafise ico baronka nico twita aki, setanaki, gushobora ako gasabune twasanze bigoye. Ure twavuze tuti batugirira amaraporo y'abafise volume horaire kwiye n'ibisabwa, hanyuma abo bantu turabingene tukabaronsa agasabuni. Bajya abandi nabo badashikana iyo volume horaire isabwa n'amategeko, kugira bazoca batwigira ingene babadugiriza ayo masaha canke babakuramwo kugira tube dufise abantu bari ku kivi kandi dushobora guhako ka motivation. Kabanyamije ni Lycée Technique Rukeco, nibwo no kubasengera bamufise igisata ca informatique de gestion, ta mashine imwe mufise muca mukoresha ama Android, nabica bigenda gute iyo hageze pratique canke
canke kwigisha ibihimba bigize imashini muca mukoresha iki? Uvuga suri, bumvise suri bumva imbeba kuko nta suri bazoba babonye ingene imeze. Rero nibaza ko tukwiye kwiga ingene tubafasha mwebwe ufite ikibazo gikomeye. Mu gusozera iyo nama, musitanteri wa komine ya Ngozi yahamagariye abigisha, abarezi ndetse n'abayobozi kubandanya bitanga bagakorera mu runani, abanyeshuri nabo bagakurikiranwa bikwiye cyane cyane mu gutegura ibibazo vya leta. Komine yo igiye kubandanya iba hafi ico gisata c'indero mu vyishoboye byose kugira ngo hazoboneke umwimbo mwiza muri uyu mwaka w'ishure cyane cyane mu bibazo vya leta. Komine ico tubemereye kubaba hafi, kubashigikira muri ibi canke biriya mutokwishoboza kugira indero y'akanovera yiganze muri komine yacu ya Ngozi.